Kazoza FM. Be your own boss. Nimbu ndabaramukije mwese aho muherereye. Ikiganiro ni natwe turashoboye mwama mukurikirana izi saha nye n'umunani n'iminota 5 misi yose ku munsi wa gatatu. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubabwira kubijanye n'agateka kabagendana ubumuga mu bijanye n'urukundo ko n'abagendana ubumuga nabo bafise uburenganzira bwo gukunda ndetse no gukundwa ndetse bakanarushinga nk'abandi atakintu na kimwe kibabangamiye. Muri studio sindi jenyine turi kumwe n'abatumire abantu beza cyane bagiye kutuganirira kuri ivyo bintu bijanye n'urukundo. Turi kumwe na mugenzi wacu Toma Nizeyimana. Toma ndaguhaye ikaze muri studio za Radio Kazoza FM. Urakoze cyane Mline, ni Toma Nzeyimana. Yego. Ni ikaze mu kiganiro natwe turashoboye cuno munsi. Urakoze cyane. Hari n'umutumire adasanzwe dufise Chantal Batazira Shanidor. Turaguhaye ikaze nawe mu kiganiro natwe turashoboye. Reka ndagushimire we Emeline wowe washaka kuntumira nkuko bivuze ni Shanidor. Reka nshimire na Toma nawe nyene yemeye ko dusangira ikiganiro turi batatu. Urakoze cyane Shanidor. Shanidor nuwo muheje kumva rero akaba ari umudamu agendana n'ubumuga bwo kutabona, akaba afise umwana ndetse n'umufasha kandi bikaba bimeze neza mu rugo. Akaba ari byinshi aza kutubwira vyerekeye urukundo, muramwumva namwe n'inzobere. Ni Emeline Shemeza kuri micro nkuko bisanzwe, mu buhinga bw'ivyuma ni Junior. Akaba abanjije kwanza kutumira amate hama dugaca tugaruka n'abatumire. Nahejeje guserura ikiri ku mutima, umwe nari mfise ku mugambi, umwe nari naratoye mu bandi, ahejeje kunkurira inkoni ku gishitsi. Nakoresheje uburyo bwose nongera nca mu nzira zose, yugurura inzugi z'umutima wanje, yanse kwinjira yigumiye hanze, yanka urukundo rwanje. Nagerageje kumusigurira Peace and Love ngo yagerageje kumusigurira uwo n'umukunzi yariko arasigurira uwundi mukunzi ariko aramudraga. Toma nkuko dusanzwe tubizi abakobwa barategereza bakarindira ko abasore baza bakabatereta. Mbega abagendana ubumuga nabo busanzwe ubumuga bwose bwo kutumva kutabona bw'amaguru bw'amaboko nabo bo bafise uburenganzira bwo guteretwa no kubwirwa ayo majambo meza nkuko tuvyumva. Hariho akantu tongeye ko wari kongera ko barashobora kubwirwa ayo majambo n'abandi batagendana ubumuga. Wow, ego. Ako niko wari kongera ko. Jewe rero nciye ngigwa ko kugira ngerageze kwishura ngira Shanidor nawe aragira icatubwiye. Ego cyane. Abantu bagendana ubumuga ubwo aribwo bwose n'abantu nk'abandi, kandi washaka bafise washaka n'igikundiro canke ubwiza. Kuko ubwiza jewe ndiko ndavuga si ubwiza wowe uraba ukaraba nk'inzobe ya Shanidor canke iyo yiwawe. Urabona wewe umuntu akuravye arabona ko usa n'irirenga. Urana ntiyoshobora guca abona ko amaso yawe atabona, ariko kandi arabona ati asa n'irirenga. Je si ivyo ndaba, je ndaba umutima nawe uragoye kubona, mbwa je ndaraba nti ujya mukobwa ndamuravye nkamwitegereza ndabona ko ari umuntu w'umupfasoni afise urukundo canke afise indero canke yokubaka kubaha canke yogira umutima ukubungabunga ibintu. Ico nico nofatira ko. Je rero sinofatira kuri ivyo byo kuraba ngo n'ubumuga n'ibindi. Uyo ni jewe. Yego.
ubu ni wewe bakunzi ba Radio Kazoza FM tubibutse cyane ko mushobora kutubona kuri Facebook turi live mukabona Shanidor ukunasa mukabona Thomas Nzeyimana ndetse na Emeline Shemeza kubatanze mukambona hanyuma kubagomba kugira ico baza kugira gushikiriza baraza kuduhamagara canke batwandikire ku nimero 72 23 23 canke 62 24 mukagira ico mushikiriza kuri vyerekeye ivyo turiko turavuga vy'urukundo. Mbega Shanidor nawe urabibona gute? Imbere yuko ngira ico nshikirije reka mbanze nkosore gatoyi wavuze ko ngendana ubumuga bwo kutabona ariko sivyo jewe mfise ubumuga bwo kukuguru bwavuye ku rushinge banteye ndi umwana mutoyi mfise imyaka 3 urumva rero mu bisanzwe ndacumbagira ngendera kuri bekiye hama nkuko bivuze umuntu wese arafise uburenganzira bwo gukunda no gukundwa ariko ni vya bindi nyene abantu baba bafise mu mutwe bavuga bati umuntu afise ubumuga naho uwo mukunda gushinga urugo vyo babigoye kuko bamwe babona umenga umuntu amugaye naho uwo mukunda aho uzomushirira mu rugo hose izokora swati ntazovyara canke niyavyara naho azovyara umuntu amugaye bakabona umenga ni kwa kundi nyene abantu bama babona yuko umuntu amugaye ari umutwaro ari ikintu kiremereye ku muryango ari umuntu wo gushira hajya anyagume hajya ariko umuntu n'umuntu urukundo rero kandi ntirugira n'imbibe abamugaye rero bafite uburenganzira bwo gukundwa no gukunda no kubenga pourquoi pas ega ntufa gukunda gutyo onye kujya abandi bafise bakomeye bacagura abo bikundana n'abamugaye nuko nyene barafise uburenganzira nabwo bwo kwitora guhitamwo urukundo rero urukundo si ibintu byiza wovuga ngo naravye ngo ubwiza ngo naravye ngo amaso meza ngo n'ibintu bya involuntary unokunganira Emeline kuko umuntu uvuze ngo ugira umukunze ngo afise ubwiza sivyo ego nivyo uramukunze ngo afise taye nziza mama wanje nkuko bahora bavuga afise amaguru meza urumva mu ndaranywabuye mbega ko bizohinduka none ugasanga umuntu aragiye mu rugo aciye avyibuha uko yishakiye ha mu bwo bwiza burashobora no guhinduka aho agiye ngaho hanze akagwara nk'ingwara igatuma ihindura umuntu agahindura ibara mbega ucumureka urumva rero urukundo bivuga ngo kunda uwo muntu ukunda umutima wiwe ukunde uko ameze utiri uravuga ngo urumva ngo uravye ubwiza kuko ubwo bwiza burashobora guhinduka umwanya wari wo wose reka ndamunganire gato afatiye kuri ico c'ubwiza abantu bahendwa nabwo bagaca bajana nago ngo barakunza ubwiza hariho umufasoni vyabaye muri iyi ndwi je turabana hafi uyo mufasoni yariko arategura ibi bakora vy'ibitumbura mwiza cane wakaranga arafata kubera makoto yari yazimvye aca afata ikambiri y'amamesa acaja kuvanga n'aya makoto aracanira ama rero agiye kugira ngo afate aterure ashire hasi atangure gushiramwe ibitumbura y'amavuta kubera uburemere bw'ubudasa bwayo acara aradukamwe umuriro araduga umuriro umudugamwe mu maso ubu rero mu maso hose yarahiye yara presque gutokombera afise ibintu vy'ibikomere n'ibindi vyamufutse n'amaso ishusho ryiwe ryose ryarafutanye kandi imbere urumva yari mwiza cyane kandi ivyo bimaze indwi imwe gusa bibaye ibaze rero wa muntu yakurikiye ubwiza urumva rero bose nivyo bagira n'umwana mutonya uruyo yarafise amuravye aca ashaka kuja kumushikura inzara mu maso kuko abona umengo yarabaye nk'igikoko murumva rero ko abantu batohendwa n'ivyo bahora umuntu ngo nuko yo bagendana ubumuga urumva nk'ugendana ubumuga wewe uyaracasesuka none uyo wewe bugiye gutera kandi bukamutera mu buryo buteye ubwoba nk'ubwo kandi naho bovura urabona azoca asigarana ibintu byo guhinduka kuko ubushe hariho ubushe cyane bwo mu maso burya ngo buzimangane yego cyane biragora nico gituma rero nagomba nanje ndakubwire Shanidor nukuri nukwigisha ibi bintu abantu bose bakabimenya cyane cyane abantu bagatahura ko n'Imana yasiguye ku by'urukundo mu gitabo barabivuga yuko urukundo rusumba vyose kandi rutagira imbibe ntirurobanura
kandi rugira neza. kandi no kongera ko ubwiza nta muntu mubi ahari ufu muvuga uti ufise ubwiza ntakunda muga kuvuga umuntu ngo si mwiza ngo ujya ntiwamutora ngo kubera ngo mugaye ufatiye ku bumuga hoho n'ikindi kintu nukuri abantu bo bivana mu mutwe ni vya bindi nyene namye ndavuga gufata ko umuntu amugaye ataca azomarira urugo adakwiye n'ubwo rukundo nukuri uri kuramurenganya kuko none wewe ko Imana yakuremye utazi kandi ubumuga ubuhewe urufuye utazi ingene bizogenda uri kuramukumira kubera iki ngo ntiyokundwa. Ego nshuti bakunzi ba Radio Kazoza FM ngira ngo muriko muravyumva Shanidor agendana ubumuga agenda kuri bekiye ariko yacaguwe n'umufasha atabumuga afise yaramukunze bigenda neza mu rugo ubabanye neza. Hari abantu benshi rero jewe ikibazo mfise hari abantu benshi nk'abahungu usanga bakunze abantu bagendana ubumuga ariko bakagira ibibazo mu miryango mu bagenzi bakabwira eswe wo muntu mutwaye hehe kandi we yamwikundiye mbega Toma nk'umuhungu wewe abo bantu bo bahanura iki urumva bo bafasha iki kugira ngo ntibabangamire urukundo rwabo. Ego dufatiye kuri uyu mushiki wacu Shanidor urana ko yatubwiye ati jewe nibahumure je ngendana ubumuga n'abantu urushinge nkiri muto ariko ubunya nitwaza bekiye ati ariko ntivyabujije ko nubakana n'ukomeye. Jewe cyane ivyo ndabigereranya nabajya abantu usanga avuga ngo yarize amashuri menshi abiwabo bagaca bamubwira ati ko wize buraya kandi bitugoye dushaka kutumurongora umuzungukazi canke uwundi muntu yize yaciye doctora canke afise ikindi diplome kinini yinya mu bamungana. Ivyo nivyo benshi mu miryango kumbure imwe si yose bashobora kwitwaza bakanashaka mbere kwinjira mu rugo kubwira uyo muhungu wabo ati none uratumara maje uyo muntu amugaye umuzanye hehe canke uyo muntu atamaza amashuri yose uyu muzanye hehe. Nagoma ndababwire ibi bintu by'urukundo burya urukundo ni ikintu Imana iba yonyene yari igeneye gushiraho. Nico gituma bakubwira ngo nta kintu cyose kiburi kigabo cacu canke ngo kiburi kigore. Iyo ni bibi. Nta n'uburi kirato mwisoko. Nta n'uburi kirato kimukwiye. Rero urumva Bibiliya Emeline niyo igiza hanini ubuzima bwacu ngaha ku isi. Sanga bisa bigenda birasa. Nico gituma rero abantu baca bashaka kuja kuvyivangamo bibarusha birabagora kuko urumva wewe waragenewe kuzorongorwa n'umuntu akomeye nta numwe ashobora kuvyitambika imbere barakoma induru bagatera induru mugenzi wacu agashikira uwiwe akomeye kandi nabagendana ubumuga. Jewe rero ivyo nivyo jewe nishimira nivyo nkunda gose ko umuntu yogira guhitamwo aravye ingene urukundo afiti uwo muntu nico abona azomumarira kuko hari abantu benshi bakomeye mugabo usanga ataco bishikanako ariko waja kuraba abagendana ubumuga bagakora bagagwiza umwimbu bagatera imbere ugasanga urugo rwabo ruratunganije neza nk'ugwa Shanidor ndabazi n'umuryango nzi cyane je mbere n'umufasha we ndamuzi cyane naragiriwe amahirwe yo guhura nabo n'umuryango mwiza cyane ndabazi kandi bahagaze neza baritunganije. Emeline ngira ndashobora kugira icyo mvuze nivyo burya rero ufise ubumuga nukuri kugira uronke umufasha akomeye mugashinga urugo si ikintu coroshe uhura n'ibintu vyinshi kuko abagenzi baragenda bakamubwira ati muri bajya abantu bose bakomeye kijya kimuga nico washimye bibaze nk'iryo jambo ikimuga munazi yuko ni ikintu invalide ni inkono yamenetse bakakugereranya n'inkono alors que uri umuntu yiyumvira wize wateye imbere tureke no kwiga gusa ufise ibintu vyinshi ukora urumva jewe rero narahuye n'ivyo kuva niga muri secondaire urazi muri secondaire uri kurakura ugasanga urase abagenzi mugabo ugahura n'intambamyi zivuye ku bagenzi zivuye ku nshuti zabo ugasanga rero ni ibintu bikomeye maze kugera muri université ndazi yuko umuhungu twigeze kuba dukundana je muri université barigeze kumubwira bati abibwirwa nande rero abagenzi biwe baramubwira ati ugikundana na Shanidor
ntuzisuye kuba umugenzi wanje uwo muntu mbona ndamubona no ngaho mwibarabara nkumva ndatwenze nyene urumva umenga wewe wagenewe undi muntu amugaye nkawe umenga sinzi umenga aguye mu kinogo umenga ntaco muzovamwe umenga arapfuye urumva uyo muhungu araza arambwira ati urazi yuko banaka bambwiye urumva abagenzi biwe kandi twigana mu ishuri ati bambwiye yuko tugikundana na wewe ubugenzi bwacu buhagaze ivyo biheze wumva onye turahebana nyene ndamureka ariko sico byavuye ko nyene vya bindi muri university harigiye ubukiri mutoyi ntimwe murabona iyo muja ariko bihera hajya nyene nahejeje kaminuza ndose umufasha nyene Imana izanye nyene nk'uyo Tomaye karavuga nyene ngo turi kumwe ubunye nukuri naramubajije ntimbwize ukuri urankunda unkundiye numva umenga reka shari karigirisha abatipe bo nitubazi ngene bameze ariko arigirisha nawe ko novyemera ariko nasanze ari umwana mwiza jewe ariko nkagerageza kumukoroga nkamubwira tujamo kugira numve yuko réellement mbega yazanywe n'urukundo canke hari ikindi kintu camuzanye bivuga ngo nkuko twabivuze nta muntu abura uwiwe kuko Imana ikurema yari yarakuremeye umuntu je rero umushinga nawe wanje nta influence nimi yagize ntigeze yumviriza ngo umuryango wiwe ntigeze yumviriza ngo bagenzi biwe ko niyo tujanye ahantu hakagira n'uwunda bakanyihweza gose yambwiye ati uri kuramurabiki uwo nyene niwe nakunze kandi n'uwo nyene kandi rero turubahana turakundana bimeze neza nigeze kuvuga nti keshi rero babona umenga ntuzovyara umwana naho uvyara umwana uzovyara umwana afise ubumuga ndazi ko ngira nko mu ndwi zibiri gusa babanze kukubaza hewe ntagishasha bagize mariage haheze indwi zibiri ngo ntagishasha mu biki urumva babaze mbega warasamye birakunda ufise ubumuga ivyo barabimbaza nkumva biranduhishije barabibona nyene ko Imana yampezagiye hama umunsi wo kuvyara naho abantu bari baje kuraba ngira réellement yavyaye umwana afise umwana ameze gute kandi vya bindi abantu badushiramwo rega usanga umenga nawe wovyishiramwo nyene nje ndazi ko nabajije umuganga nti doctor ndakwinginze umbwire umbonera umwana wanje akomeye urumva navuga nti yo ndabira ku maguru aya nico bashaka kuvuga ko ufise ubumuga niho ushaka kubaza ati yo ndabira ku maguru simbe navyaye umwana afise ubumuga ku maguru ariko acambwira doctor ati arakomeye ati nawe warizika mugaye ni ndabira ku maguru urumva bivuga bijya abantu bagushiramwo urumva ngo ntushoboye ntugize iki iyo bigiye kuguja mu mutwe franchement birababaza cyane umva rero bivuga ngo abafise ubumuga barafise uburenganzira bwo gukunda kuko ni byinshi dushoboye rega hari abakomeye ibyo dushobora batabishobora je ndababwira Chantal ndababwira kumugara ni mu mutwe ntibisobanura nimba urutoki rucitse cyangwa kuguru gucitse ko ibihimbe bidafunctiona canke no mu mutwe hapfuye ndababwira kumugara ni mu mutwe cyane uburenganzira bufise abakobwa ntimuzotinye nyene guteretwa n'abahungu badafise ubumuga canke babufise c'est comme des autres nyene kandi ikindi Gameline nta kuvuvudikira oya ngo ufise ubumuga urumva rero ngo uciye wihebura urumva rero ni hanze no mu taxi hiver ngo uzoca ugenda ni hanze mu karani ngo uzoca ugenda oya kwihagarara ko nyene ugakunda ukazobana n'uwumva nyene ukunda yego bakunzi ba radio Kazoza FM ngira ngo muravyumva ko ikiganiro natwe turashoboye abagendana ubumuga nabo barafise uburenganzira bwo gukundwa n'uwo bashatse ndetse bakanurushinga bikagenda neza twadusaba ko imyumvire iri mu bantu yogabanuka abantu bakumva yuko ari abantu nk'abandi murashobora kugira ico mubaza canke mukagira inyunganizi mwo duhamagara kuri 22 23 72 23 23 23 canke 62 24 24 24 23 murashobora no kuturungikira message kuri WhatsApp kuri iyo nimero mukagira ico mutwunganira canke mutubajije rero tukibandanije ikiganiro cacu nari ngomba ndababaze mbega mwebwe mubona gute abantu bagendana ubumuga nabo murabona ko hashoboka urukundo rw'abantu bagendana ubumuga hagati yabo navyo bimeze gute
hari ingero hari nk'abantu mwoba muzi boba barabanye bafise ubumuga bose canke mukaduha n'ingero z'abantu benshi mwoba muzi boba barabanye umwe afise ubumuga uwundi nawe atabufise. jewe nagire ndakubwire ko nabibonye. Hariho abantu nagoma nibutsa abantu, hariho quartier iri ahantu bita ku Mubone. Mu myaka yahera barigeze kuhagira ikigwati c'abagendana ubumuga. Ubu ico kigwati gisa n'ikiriko kirazimangana, aho wasanga bazanye imiryango, ugasanga muri iyo miryango hariho. Allo? Oui, muri bande mutwakuye? Wanyitwa Niyongabo Izahaki. Ego Izahaki. Hama amba mu Kanyosha. Hama kwivyo mwakora kweli abantu bimuga birasho. Oya ntabwo bavuga abantu bagendana ubumuga. Abantu bagendana bashoboye nta ingera kuko cye mumpaniki kongo w'umugenzi. Nawe nafise ubwo buvuga yine kumakubire mbona urugo rwose atakashe kweli arongoye. Urugo rwiwe ko babetiye ntaho kuce barasomba n'abagize n'abandi barongo. Ego cyane. Wewe rero urumva yuko bashoboye, nibaza yuko uzogerageza kuza urahimiriza abandi bagakuraho iyo myumvire yabo. Urakoze cyane. Hanyuma nibaza yuko bakunzi ba Radio Kazoza FM muriko murabyumva yuko abantu bagendana ubumuga nabo bashoboye guko nkuko twama tubabwira kumugara ni mu mutwe, ibindi byose biba bikora. Nariko ndababwira rero ico warubajije ikibazo uti mu inshuti bakunzi ba Radio Kazoza FM, umwanya utubanye mutoyi ariko nibaza ko kino kiganiro kidaherere hano, tuzosubira tugisubukure tuzane indi deuxième partie kuko hari byinshi twari dukwiye kumva no kumenya ndetse no kuvuga. Hanyuma rero ndashimiye Thomas Nzeyimana yemeye kuza mu kiganiro cacu hamwe n'umutumire Shanidor ndagushimiye nanje Emily. Nizere yuko nejo nituguhamagara uzoza. Oya nta kibazo vraiment. Ego murakoze cyane abatwumvirije baduteze yompi. Ndashimiye Jean Junior mu buhinga bw'ivyuma, je Emeline Shemeza, tuzosubira naho utaha. Ijwi ry'ukugwiza umwimbu Kazoza FM.